Irebe FM. Murakoze kwikaze ribereye cyane muduhaye, turanezerewe turumva ko dushitse mu gihugu c'amavukiro, kandi turabakengukiye cyane mwese ku mwanya mwafashe kugira ngo mutwakire. Amazina mwamaze kuyavuga ni Desire Ntahiraja, nkaba ndi umukozi w'Imana kandi nkaba mpagarariye Maguru Music International muri Australia. Urugendo rwagenze neza cyane, n'amasaha 30 twagize. Twavuye muri Brisbane, twaruhukiye muri Singapore. Tuvuye muri Singapore twahamaze amasaha 5 turuhutse, tugenda ku kibuga c'indege cyo muri Ethiopia, twaruhuka yani masaha 4. Ngaha turashima Imana, sinobura no gushima yuko mu ntango y'urugendo byagombye kugorana gato. Hari akabazo babonye kuri passport yanje bivanye nuko yari imeze, hanyuma biragomba nkuko ngusevye urugendo. Twasengeye hariya kuri aeroport, byatwaye umwanya isase baca baravyemera. Nico gituma Imana ihabwa icubahiro. Ya Maguru Music International ni ikoraniro ry'abaririmbyi abafise ingabire nyinshi zitandukanye, ariko kandi ntitwobura gushima ko yatangujwe na Dennis Lisson Maguru, benshi musanzwe muzi. Yakoreye ibikorwa cyane kuri buno butaka bw'u Burundi. Ubwo niwe yatanguje ico gikorwa kama mwenye maono, hanyuma aradushikira turamufata mu mugongo. Harimo abaririmbyi batari bake b'ibihugu nkeka nka 12 vyihuta. Harimo abazimbabwe, harimo abatanzania, harimo abakongomani, harimo abanyarwanda, harimo abandi bo mu gihugu bita Samoa, harimo abanya-Australia byensiri, harimo abagana, harimo aba South Africa. Bose kenshi na kenshi biciye nyene mwiyo Maguru Music International turategura ibiteramo ngaruka mwaka. Tumaze kubikora mu mwaka wa gatatu. Mu camake nico novuga, kandi hakaba harimo n'abatari muri Australia, hariho n'abandi bava mu bindi bihugu nko muri za Canada no muri Amerika. Maguru Music International irikirabandanya neza. Uyu umwaka uza mu kwindwi turafise igiteramo imwe mu ntara zo muri Australia yitwa South Australia canke mu gisagara cyo muri Adelaide. Ubwo turiko turategura gukora ico giteramo, ariko hagati hataraba uwo munsi kumbure woba ari wo mukuru. Buri weekend harakunda kuba ibiteramo bito bito. Dennis Lisson Maguru aba aremesheje abaririmbyi bamwe bakaza bakitabira ivyo biteramo, ariko kandi igiteramo nyamukuru nico kibaye rimwe mu mwaka. Maguru atandukanye mu buryo bwinshi cyane abandi baririmbyi. N'umuntu uburyo bw'uburirimbyi buragutera intego rikamuraba. Hariya rero cyane cyane iwacu muri Australia nabonye mengo hariho ugukonja cyane mu buryo bw'indirimbo mpimbazamana, harimo gukonja cyane. Maguru aje azanana kakanovera kini Burundi wacu, tubona rakashikanye muri Australia. Vyarazanye mu byuro cyane nubwo yarakira umushitsi, ariko mu misi mike yari yamamaye cyane mu ntara zose bivanye n'umwete n'ubwira n'ingabire yiwe idasanzwe tumubonamo. Maguru sinzi kwiri jambo muri koresha cyane, sinagomba no kurikoresha cyane ko ni cyamamare. Muri Australia ni cyamamare, baramurekeye. No kuvuga bahari intamba ntizibura kubaho kugwana mu muziki, ariko biraboneka ko ariko bagwana ikibanza cya kabiri, icambere bakiretse. Ariko ivyo ntivyotuma yijajara, ariko arakora neza. Ariko mu by'ukuri biraboneka yuko ari umwe mu bantu bafata ikibanza cyambere mu bijanye n'indirimbo mpimbazamana, cyane bava mu gihugu cy'u Burundi. Umuntu urazi ko agenzwa na twinshi, ariko imwe mu ntumbero nyamukuru no kugira ngo tuze tubashikanira intasho za Dennis Lisson Maguru nk'umuririmbyi umwe yakoreye muri iki gihugu, ariko kandi tubabwire ngo ntibyarangiriye ngaha na hariya ariko arabandanya akora neza. Ariko kandi tubamenyeshe ko nawe ubwiwe ariko arategura urugendo rwo gushika ngaha mu gihugu kugira ngo abateramishe nk'uko abakunzi biwe mu muzi yabandanyije abateramisha mu gihe cyakira, n'ubundi ariko araza. Yantumye intasho rero, mwakira intasho abakunzi biwe, ariko kandi ndababwire ngo mwitegure umwanya n'umwanya Imana imwugururiye inzugi azoshika ngaha mu teramana. Ubajije ikibazo ciza kijanye n'ico nari mpejeje kwishura. Nibaza yuko igihe azobashitse ngaha nirinze cyane kuvuga ukwezi, ariko uyu mwaka uza ntuzorangira. Agiye kubikora vuba.
rero muri uko kwezi nyene nibaza ntazobikora mu ntara imwe gusa, tuzofashanya mu nteguro kugira ngo abikore mu ntara zitari imwe. Cari igikorwa ciza abati mu maguru bari kuvuga, ariko nkuko ari je ndi kuri mikoro reka mvuge nti ntibaryamye, hari uburyo bwinshi bariko barafashwa kuronka kugira ngo bakore neza, ariko bariko barashira umwete cyane mu bijanye n'ubworozi wanagomba, mu bijanye n'uburimyi, kugira ngo ntibibe gusa ivyo kuririmbira kuri mikoro no kuri stage, ahubwo umuririmbyi afise ingabire Imana yamuhaye akoreshe n'ubwo bumenyi bundi mu mwete wiwe mu kuronka ibishobora gufasha muri iyo ngabire gutera imbere. Turawukurikirana cyane, aho n'igihe mpakwa kwibaza ko tuwukurikirana kurusha abari mu Burundi nyene, turawukurikirana cyane, icizere kirahari, ariko sinobabesha n'impingira cyane ndende. Kubw'ivyo muramirize kugira ngo turabe ko twogera ku rwego mpuzamakungu, kuko duhiganwa n'abantu bafise abantu babashigikiye cyane mu bihugu. Mu Burundi ndabona ko gushigikira gospel kuracari hasi. Muramirize cyane, uko muzoramiriza muzotuma abafana nabo babivana gusa amajambo babashigikire, ariko ico novuga nuko impinga iracari ndende, ariko vyose bizova mu mwete wacu. Kimwe muri ivyo ni ibi, iyo tuvyumvira kure turavyumva, mbere tukumva bimwe biteye igomwe, ariko urumva kubibwirwa birutwa n'ivyo wiboneye. Nico gituma twashitse ngaha muri urwo rugendo waruheje kubaza uti mugenzwa n'amaki, nibaza ko nico kirimwa kuraba neza mbega nihe dukenewe mu nkomezi nke zacu dufise, nihe twofashanya kugira ngo muri iyo mbono natwe twashizemo umuganda wacu w'ubumwe. Nkuko mubivuze, mpagarariye umuryango w'abarundi mu ntara ya Queensland mu gisagara ca Brisbane. Ni imyaka 5 ndangije mpagarariye umuryango. Nabo nyene mubaza gukurikirana ibi biganiro ndabaramukije cyane, ndazi ko nabasezeye banyipfuza urugendo rwiza, kuba mubona kuri aeroport nashise amahoro, Imana ishimwe. Ariko kandi kuri ico kibazo hejeje kubaza, tubanye neza, nta wandya wangura, tubanye neza, turafashanya, tuributsanya ivy'imico, tuributsanya levarere z'abarundi, ariko kandi agahaze ntikabuze, burya kari mu mpene niko kari mu ntama. Nubwo aha ari mu Burundi, ariko uca usanga mengo hari ukuntu Uburundi nyene bwimutse gato buba muri Australia. Rero ibi bibazo duto muhura natwo ngaha na hariya turahura natwo muri sorute yindi. Kuva covid iteye sinagwashike mu Burundi, nari ndahakumbiye cyane, ariko mperuka ngaha mu kwezi nk'uku nyene mu mwaka 2019. Urumva imyaka yeze rero 6. Irebe FM